bashatse kuvuga iki bavuze guhimbaza uko je ndabitahura sukuririmba sajya amajwi ahubwo guhimbaza ni kugira ni nko gutanga expression y'ico Imana iri kuyishima kuvuga ubukuru bwayo ni nkuko je nabivuga. Ikibazo kigira kabiri hari igitabo umukozi w'Imana Apotre King Dieudonné aherutse kwandika ico gitabo citwa gute? Ico ahirukira ko ni umushinge w'agakiza. Ikindi kibazo kigira gatatu television No Repentance No Heaven right? Egome. Wongera ibiganiro bibiri uzi bicako. Anambeshe. Okay, ikibazo kigira gatatu kiravuga ngo hari umukozi w'Imana w'umukenyezi dusanzwe tuzi hano mu gisagara ca Bujumbura kandi akomeye cyane ari mu bakozi b'Imana bazwi ari mu rugendo mwivuga butumwa mu gihugu ca Australie aho ari kuvuga ubutumwa uwo mukozi w'Imana iyo barinde ne Pasteur Denise Nkurunziza umutambukanye w'umuisi president Nkurunziza. Ikibazo ca gatanu uwombwira uturirimbo dutatu twa gospel uzi twarasohotse uyu mwaka muri kuno kwezi naho zoba zicongereza zani wacu hariho ya zani wacu nkunde zicongereza zani wacu nawambere. Yes, ndagushimiye cyane Alliance. Shalom. Salam. Murameze neza? Ego. Muraberewe kandi? Merci. Akazina kawe kwita gute? Nitwa Edidienne gira neza. Edidienne nawe usengera hano muri taxi? Ego. Usanzwe ukora iki? Ndumuhimbaji cyangwa se umuririmbyi nibyo benshi bamenyereye. Mbigiye abantu bavuze guhimbaza wowe wumva iki? Guhimbaza ibyo abantu bavuze cyangwa je kubwanje kuvyo. Je ko ndavyumva guhimbaza premièrement nico twaremewe. Imana yarabivuze muri Yesaya ngo abantu banje niremeye kugira ngo bakwiragize ishime ryanje umva ni muri iyo ntuze yo guhimbaza nyene rero tuvuze guhimbaza ni kuvuga Imana iri no kuvuga kubyo yaremye wihweje nyene ivyo Imana yaremye hamuga ugahimbaza Imana. Okay, hari igitabo umukozi w'Imana Apotre King Dieudonné ndetse kwandika ico gitabo citwa gute? Aherutse yacitiriye ibitaba aheruka kwandika ubu uye ntaco nzi neza gusa nzi ibindi byinshi yanditse gusa icyaherutse ubu uyu mbwiye uko Okay, hari ibitabo bibiri muri Bibiliya byanditswe n'abakenyezi niko nabivuga muri Bibiliya ivyo bitabo ni ivyaha byanditswe n'abakenyezi bon sindi siyo ko ari byo babyanditse gusa titre barahari hariyo Esther na Rusi. Okay, television No Repentance right? No Repentance No Heaven. Ego No Repentance ndamaze no kubaza. Okay, wambwira ibiganiro bibiri uzi bihakoreka. Ibiganiro bibiri. Sindacibuka izina mugabo bageze kujaho gukora ikiganiro kijaye ni ibintu byo guhimbaza nyene. Hari umukozi w'Imana w'umukenyezi azwi cyane hano mu gihugu iwacu ari mu mahanga ari mu rugendo rwivuga butumwa mu gihugu ca Australie uwo mukozi w'Imana iyo barinde. Mbwira uturirimbo dutatu dushasha twa gospel uzi twasohotse muri kuno kwezi nyene. Indirimbo shasha za gospel hariyo iyo mperuka kubona kuri YouTube yambonye bahani wacu hani wacu mu Burundi ndazi indirimbo y'umu worshiper yitwa Livina hatari Livingstone indirimbo yitwa I Say Yes yego iyindi niko ndazitora neza bisaba kwiyumvira sinzi ko umwanya mu ndagaye iminota ibiri reka ndagushimira zisha zibanye umva hari ukuntu nyene ntako ndazitora nyene vyihuse ndagushimire cyane merci.
Ego. Shalom. Shalom. Umeze neza. N'amahoro. Akazina bakwita gute? Nitwa Nsabimana Remeji. Remeji nawe usengera hano muri taxi. Ego sengera nyene muri TGM Thanks Generation Mega Church kwa Apotre King Diedone. Okay, usanzwe ukora iki mw'Ishengero? Mw'Ishengero ndi sound man. Njejwe gusonoriza. Bisigura ko amajwi atangorane n'imwe bagufise. Ego ndavyizera kweri kandi ndagerageza Imana irabishoboza. Okay. Est-ce que iyo bavuze guhimbaza we wumva iki? Guhimbaza uko twe tubikora numva gutazira amazina ukabwira Imana ubukuru bwayo ukabwira Imana ivyo yakoze ni muri ayo majambo nyene kuvuga amazina yayo kuvuga ivyo yakoze. Ego naho buri kuraririmba canke utari kuraririmba urashobora kubikora ariko twe hari ukuntu tubikora neza kugira bimere neza tukabikora mu ndimi zitamenyekana. Hari igitabo umukozi w'Imana Apotre King Diedone ahitse kwandika ico gitabo citwa gute? Amaze kwandika byinshi kweri ica yeruka ntaco nibuka neza. Gusa ndazi umushinga w'agakiza Icaherukira. Ica yerukira ko nuko bino bambeshi ntaco nibuka. Hari ibitabo bibiri vyitirirwa abakenyezi muri Bibiliya. Ivyo bitabo ni vyahe? Cyo kibazo bakingora kwishura. Okay. Ikindi kibazo kiravuga ngo hari umukenyezi umukozi w'Imana w'umukenyezi azwi cyane hano mu gihugu cacu ari mu rugendo rw'ivuga butumwa mu gihugu ca Australia. Uwo mukozi w'Imana yobarinde. Nibaza ko ari Pastor Denise nkuru nziza. Ugumbwira indirimbo zitatu uzi zasohotse muri kuno kwezi za gospel za hani wacu nyene zasohotse muri kuno kwezi. Cyo naco noshobora kwera inkunda indirimbo z'icongereza ruba. Ndagushimire cyane. Murakoze. Ego. Shalom shalom. Shalom shalom. Umeze neza. Ego. Akazina bakwitana. Nitwa Bishura Divine. Isha Divine nawe usanzwe ukora iki hano mu Shengero? Sanzwe ndumuhimbaje hano. Mbega iyo bavuze guhimbaza wowe nka Divine wumva iki? Guhimbaza ni kuvuga icimana iri. Ego. Ikibazo kindi kiravuga ngo hari igitabo umukozi w'Imana Apotre King Diedone aherutse kwandika nuvuga ngo ari karandika ico gitabo citwa gute? Ico yo bari karandika ubu uyi noba nihenze ngira coba kitarasohoka kugira ndakimenye ko hari umukozi w'Imana w'umukenyezi bashituzi hano mu gihugu cacu arazwi cyane ari mu gihugu ca Australia mwivuga butumwa uwo mukozi w'Imana wibaza ko ari televiziyo no repentance right? Oya. Umbwira indirimbo zitatu uzi za gospel za hani wacu nyene ziheruka gusohoka muri kuno kwezi. Hariho urumwizigirwa ya Lopez, Pastor Lopez n'iyindi aheruka gusohora nyene ya ntibesha Pastor Lopez nyene. Nanda kwizigiye ya Redemption Voice. Ego. Ndagushimire cyane di. Murakoze cyane. Shalom cyane. Urameze neza cyane gose. Akazina bakwita gute? Izina ni Gileni Ishimwe. Gileni Ishimwe usanzwe ukora iki hano muri eglise? Sanzwe nkora igikorwa cyo guhimbaza Imana muri no shengero ryacu rya Thanks Generation Mega Church. Gire iyo bavuze guhimbaza wumva iki? Iyo tuvuze guhimbaza twumva ubwa mbere n'igikorwa cy'umwe wese umuntu yaremewe ariko kandi n'igikorwa tuba two turakora two duhereza amashimwe Imana. Hari igitabo umukozi w'Imana aheruka ko kwandika Apotre King Diedone ico gitabo citwa gute? Insiguro z'indoto. Hari umukozi w'Imana ariko arabikora neza novuga ngo kandi asanzwe ari n'umukenyezi turamuzi cyane hano mu gisagara ca Bujumbura kandi no mu gihugu ari mu rugendo mu gihugu ca Australia mwivuga butumwa uwo mukozi w'Imana wibaza ko ari? Oya sinashoboye kumumenya. Televiziyo no repentance right?
ya ndayizi ndamaze gukurikirana ibiganiro bimwe bimwe kuri rezo sosiyo. mumbwira ibiganiro bibiri vyayo uzi. No. Okay, hari ibitabo bibiri muri Bibiliya byitwa abakenyezi, ivyo bitabo bibiri ivyo bari ivyaha. Ibitabo bibiri bivuga ku ni ivy'abakenyezi. Ibitabo by'abakenyezi. No, ntacyo nzi bro. Ikindi kibazo kiravuga ngo ubwira indirimbo zitatu za gospel uzi zoba zasohotse muri kuno kwezi za gospel za ahani wacu. Indirimbo za gospel za hano iwacu hariho indirimbo yitwa ndamwizigiye ya Redemption Voice. Iyo niyo nabashe kumenya, nta zindi ndashobora kumenya, you know. Ndagushimiye cyane. Thank you. Ni sawa. Ni sawa. Urameze neza? Cyane gose. Akazina bakwita gute? Banita Kanyen Ntwari Shama Kahani. Inde? Kanyen Ntwari Shama Kahani. Shama Kahani. Usanzwe usengera nawe hano muri? Ego cyane. Aha, usanzwe ukora iki? Ndatamba. No kuririmba. Mbega Kahani, iyo bavuze guhimbaza wowe nka Kahani uvyumva gute? Guhimbaza. Bavuze guhimbaza numva ko ari gufata umutima w'abantu kohereza Imana, umutima w'Imana kohereza abantu. Hari umukozi w'Imana ariko arabikora neza cyane, w'umukenyezi arazwi cyane hano mu gihugu iwacu, ari mu rugendo mu gihugu ca Australia mwivuga butumwa. Uwo mukozi w'Imana wibaza ko arinde? Hari igitabo umukozi w'Imana Apotre King Dieudonné ariko arandika, ico gitabo citwa gute? Hari ibitabo bibiri muri Bibiliya tuzi nk'ibitabo by'abakenyezi byanditswe n'abakenyezi, ivyo bitabo byo bari vya hariyo Esther na Rusi. Televiziyo no Repentance urayizi? No Repentance no Heaven TV. Ndayizi kwifashisha. Wombwira ibiganiro bibiri vyaho? Ndayizi mu gukora ihiganwa ry'abaririmbyi. Wombwira indirimbo zitatu uzi za gospel za hano iwacu nyene i Burundi zoba zasohotse muri kuno kwezi? Hariyo Ntibesha ya Pastor Lopez, hariyo na Ibyizigiro ya Worship Again. Ndagushimiye cyane Kahani. Murakoze cyane. Yes, abakunzi ba No Repentance na Heaven TV, abakunzi ba Check the Mic, murajeje kumva zino nyishu bano bajana bo muri Thanks Generation Mega Church bahejeje kutwishura bitandukanye. Rero hariho ababitoye, hariho abo byananiye, ariko byukuri murumva yuko abantu bashi barakurikirana ibintu bimwe bimwe bitandukanye, amakuru amwamwe atandukanye. Rero twagira dutange inyishu ku bibazo twari twabajije. Ikibazo cyambere cavuga ngo guhimbaza ni iki? Guhimbaza umwe wese afise uko bitahura, ariko guhimbaza nukuba mu busabane n'Imana, ukaba mu buzima bwa Kristo. Niko guhimbaza, kuko iyo ubana na Kristo, iyo mu vyukora vyose ushira imbere Imana mu kuyihimbara, vyukuri uburiko urayihimbaza. Ikibazo ca kabiri cavuga ngo igitabo Apotre King Dieudonné aherukira ko kwandika, yanditse ibitabo byinshi ariko ico aheruka kwandika kiravuga ngo umushinge w'agakiza mu bitabo aheruka kwandika, nico aherukirako. Ikibazo ca gatatu cavuga ngo hari ibitabo bibiri muri Bibiliya vyitirirwa abakenyezi, ivyo bitabo navyo ni Esther na Rusi. Dusome muri Bibiliya ivyo bitabo niho tubisanga. Ikibazo ca gatatu cavuga ngo televiziyo No Repentance na Heaven TV hari ibiganiro byinshi cyane bicako, ndanabatumira cyane kuyiraba kugira ngo muze murakurikirana ibiganiro tugenda turabashikiriza, harimo Check the Mic, harimo himbaza n'ibindi bigiye bitandukanye. Yes, ni kuri televiziyo No Repentance TV. Abataragira subscribe muze mugire subscribe, mutangure muze murakurikirana bino biganiro. Ari umukozi w'Imana umukenyezi
twubaha cyane hano mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu gihugu ari mu rugendo mwivuga butumwa mu gihugu ca Australia uwo nawo sundi ni Reverend Pasteur Denise Nkurunziza nivyo inyishu bari gushobora gutanga hama indirimbo zishasha zisohotse muri kuno kwezi zirahari zitandukanye hariho ntibesha Pasteur Pez ari umwizigirwa ya Pasteur Pez nyene ndakwizigiye ya Redemption Voice kubera Imana ya Alvera izo zose nizasohotse muri kuno kwezi ndabashimiye cyane rero abantu twabanye muri kino kiganiro nizera neza yuko mwashoboye kumva ibintu bigiye bitandukanye ndanabatumira cyane gukurikirana kino kiganiro check the mic kuri YouTube mugire subscribe kugira ngo mubandanye n'ibindi biganiro mubikurikirana ajo hanje naho kundi munsi mu kiganiro nk'iki bye bye.